nta nkeka abarundi n'abarundikazi twese twarishimiye ndetse turanaryoherwa cyane, ndavuga abajene, abamama, abapapa muri rusangi twese hamwe twarishimye tumaze kumva ko Sebarundi umujama w'abajene perezida wacu Neva Varisito Ndayishimiye ahejeje gutogwa mu bazorongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Reka noneho nta nkeka mwaragiye murabona uko perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakiriwe hariya mu gihugu ca Ethiopia hariya Addis Ababa. Ibintu vyari vyiza nkuko mwagiye murabona amaposti y'amafoto ameze neza cyane, aho yakirwanywe iteka ridasanzwe, ndetse perezida wacu umujama w'abajene atera iteka igihugu cacu ciza c'u Burundi, aho ariwe yatowe kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Mazi abajeni, abapapa, abamama twese hamwe turyoherewe neza na neza uko kuntu nyenicubahiro yatowe noneho akambikwa iryo kamba ryo kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ndetse abaririmbyi nabo nyene ntibatanzwe noneho gusohora indirimbo yagiye noneho irakeza nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Varisito Ndayishimiye perezida Neva, aho Bifeso Ndofro ari kumwe na Monia Frere ari kumwe nande kandi abaririmbyi bashika kuri bangahe? Abaririmbyi bashika kuri bane harimwo MB Data, hakabamwo Bifeso Ndofro, hakabamwo Monia Frere kumbure n'abandi, aho nabonyene bashize ku mugaragaro akaririmbo ko guhayagiza perezida Neva, noneho perezida Varisito Ndayishimiye, aho yatsindiye noneho kuba umuyobozi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ariko kandi kuri iyi ncuro King Sabi nawe arerekanye urukundo ntangiri afitiye perezida wacu umujama w'abajene perezida Neva mu karirimbo yise umujama w'abajene. Ankana kwibutsa ko King Sabi aho hari haheze igihe kitari gito havugwa amabeza atandukanye, hagiye havugwa ko akiva mu kibuga c'indege agishika ku kibuga c'indege airport Melchior Ndadaye yavuga ko kabisa ngo atashigikiwe nkuko abandi baririmbyi bashigikiwe hari anye mu gihe yari yagiye mu ihiganwa rya Afrima Award. Ariko kandi iyo byaragiye biravugwa, aho abenshi bavuga ati why Sabi noneho atagaragara mu bikorwa vy'igihugu. Ariko kandi no kwibutsa yuko King Sabi numwe kandi mwagenda murabona kuri stade Ingoma Igitega, aho no kwibutsa ko haba mu rumuri rw'igihugu yarahari. Ariko kandi bijya anye bikakwereka yuko King Sabi nawe ari umuntu noneho agenda ashigikira ibikorwa vy'igihugu, aho agarutse kandi n'aka karirimbo keza, akaririmbo yise umujama w'abajene. Ni vy'ukuri ni umujama w'abajene, aho perezida wacu Neva agenda aragaragara noneho mu bikorwa bitandukanye ashigikira impano aho ziri hose, noneho akabatoza n'imigambi bokora kugira ngo biteze imbere. Aha nakwibutsa ko akenshi cyane hari y'amavenema ageraba agenda aratumira abakomedie, noneho akanatumira abaririmbyi. Ibi bikagenda bigaragaza uburyo ki perezida wacu Neva umujama w'abajene nkuko King Sabi yabiririmbye agenda agaragaza urukundo akunda abajene ndetse n'ingabirano zabo. Noneho nanje nk'umusatirizi nkaba ngarutse kandi kugira ngo ndamukeze. Ni vy'ukuri igihugu cacu c'u Burundi cagiye ku yindi shusho, noneho ku yindi ntumbero kandi, aho noneho perezida wacu Neva yatumye igihugu cacu noneho kivugwa hirya no hino ndetse kikamenyekana hirya no hino. Nkana kubwira ko nkuko mwagiye murabona ko amafoto yafatiwe hari anye mu gihugu ca Ethiopia, hari anye muri Addis Ababa,
yari amafoto meza cyane noneho yagaragaza uburyo ki perezida wacu Neva umujama w'abajene yakiriwe noneho aranatuma igihugu cyacu noneho kibandanya gishika ku yindi ntambwe kinamenyekana. Reka noneho ndakwibutse ko ukeneye telefone nziza cyane, telefone smartphone, ndavuga smartphone, telefone nziza cyane, uri mu gisagara cya Gitega, tumbera muri Sanistas shop noneho isanzwe idandaza amatelefone, aho ushobora kuronka telefone nziza ndetse yizewe inafise garanti nziza, ariko kandi aho ushobora kwironkera telefone nziza noneho ku kabeyi keza cyane. Hariya anye ni kwa City Promoter, aho ashobora kukwihereza telefone ndetse telefone yizewe ikagira na garanti, telefone noneho ushobora gukoresha neza itagutera ibiyasho. Ni mu gisagara cya Gitega rero, ndakwibutsa yuko ari mu gisagara cya Gitega neza na neza kujya Rutana iruhande ya Hotel Betel. Ariko kandi ndakwibutsa ko Egozan TV turahari, tuba tuhari noneho aho tugenda tumenyekanisha business noneho muri ko murakora, ariko kandi abaririmbyi, abakinyi b'amareresi, abutugenegene nabonyere tuba tuhari kugira ngo tubandanye tubadugiriza impano. Ndakwibutse ko hariya anye umusatirizi ndabasaba imbabazi kuko narimaze igihe kitari gito ntabaha ibikogwa, ariko rero ubu ndaje aho ngiye kubashikiriza ibikogwa bitandukanye, noneho ibikogwa birimwo n'ubuhinga, aho iyi minsi narimaze ntariko ndakora, nariko nongereza ubumenyi n'ubuhinga kugira ngo tuzoze noneho mu yindi shusho. Ariko kandi murabona iyi code promo iri munsi, yanditse munsi y'ikiganiro, ushobora kuyikoresha kugira ngo ushobore kwironkera akanoti, maze uhejeje kuronka akanoti ku mugoroba dusohokere hamwe nyine, twama dusohokera dufate akanyama ndetse n'akanyobwa, maze tujye ayo twabiriye akuya. Ukoresheje gusa iyo code promo mubona yanditse munsi y'ikiganiro, ushobora kwironkera amahirwe ndetse yo gukora ku kanoti agafaranga, aho abeshi bavyitwa uko. Aha rero nkagenda noneho ngenda ndaganiriza bamwe tuba turiko tuba tubona ko bafise ingabirano canke impano zo gushika aha nkariya, nkanababwira ati tuba tuhari kugira ngo impano zanyu aho ziri hose tuziduze. Reka ngaruke rero kuri aka karirimbo ka King Sadbi, akaririmbo yise umujama w'abajene. Akaririmbo kakaba kagaragayemo amajambo noneho, amajambo atigomwe, amajambo noneho yanditse neza, amajambo agenda ahayagiza Perezida Neva canke Varisito Ndayishimiye umujama w'abajene, kandi aho yaramutse noneho atahukana ikamba ryo gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Iki kikaba cyabaye ikintu cy'amateka noneho cyo kwishimira kuri twebwe abarundi n'abarundikazi aho turi hose. Aha bikaba byashimishije abarundi baba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abarundi baba mu mahanga ku mugabane wa Amerika, abarundi baba ku mugabane wa Aziya, ndetse n'abarundi baba ku mugabane wa Burayi ku mugabane w'Iburaya nabonyene, ndetse tutibagiye n'abarundi baba ku mugabane wa Oceani. Twese hamwe muri rusangi tukaba twakiranye iyo nkuru nziza y'akanyamuneza, aho perezida wacu umujama w'abajene, perezida wacu Neva, aho baci respect noneho kuri aba baririmbyi nabonyene babikoze neza. Hangarutse kuri aka karirimbo kandi karirimbwe n'aba baririmbyi harimo Bifesto Ndofro, hakabamwo Monia Frey, hakabamwo MB Data, aho bagiye nabonyene bahayagiza umujama w'abajene Perezida Neva, bavuga ati noneho reka twishimagize kuba noneho Perezida Neva aduserukiye, akaba intwari, noneho akaba umwe mu batowe
kuzorongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ndanakwibutsa ko nkuko King Sadbi yabiririmbye, igihugu cacu ni igihugu c'amata n'ubuki, ndetse igihugu kigendwa, ndetse igihugu gifise ibibanza vyiza vyinshi vy'iratiro, aho umunyamahanga amaze gushika mu gihugu cacu ciza c'u Burundi atipfuza no kuhava. Vyaba biravugwa noneho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi we akaba avuga ko Uburundi ari paradizo, ndetse ni navyo kuko Uburundi ni kimwe mu bihugu ushobora kunwa amazi aho uyabonye hose, ndetse ayo mazi ntakugirire ingaruka mbi. Ariko kandi igihugu cacu ciza c'u Burundi ni igihugu gifise ibibanza vyinshi vy'iratiro. Aha ndavuga ja mu ntara ya Burunga, neza na neza muri komine Rutana uzobona shite do mwishanga, ariko kandi hariya anye Inyakazu naho nyene ushobora kuhavizita canke kuhaja ukabona ibintu bitangaje cyane. Hari anye shite do mwishanga ukabona ikibanza giteye igomwe cyane, aho kiyashitse wiyumvira ati eske aha ni muri Edeni cyane. Ja mu Rumonge utemberere ku Mugara mu Mashuha, aho ushobora koga utuzi amazi nako aguma ashushe, ukavuga ati kabisa aha hantu umunyamahanga wo muri Amerika ahashitse yo kwipfuza kuhava. Ndanakwibutse yuko ku gasumo ka Mwaro naho nyene ni kibanza giteye igomwe. Ndanakwibutsa yuko kandi Igitega ja kuri Musée National uzohasanga noneho ibitari bike bishobora kukwibutsa noneho akaranga ku Burundi. Ariko kandi mu gisagara ca Bujumbura ja kuri Musée Viva uzohabona ibitandukanye, aho uzovuga ati kabisa ndi mu Burundi, kabisa ndiko ndabona ibitari bike bishobora kuzotuma nsubiye i Burayi canke nsubiye muri Amerika canke muri Aziya canke muri Oceanie, ngaruka mu Burundi vyihuse. Ariko kandi hariya anye Ibutanyerera uje mu Kirundo uzobona ibiyaga vyinshi vyiza biteye igomwe, ndetse lakozwazo hariya anye uzohabona ibitandukanye. Igihugu c'u Burundi rero ni igihugu gifise imisozi n'ibiyaya ndetse n'inzuzi zimeze neza cyane. Igihugu c'u Burundi kandi ni igihugu cambaye. Mvuze ko ari igihugu cambaye, mwatahuye ivyo nshatse kuvuga? Iyo mvuze ko igihugu c'u Burundi ari igihugu cambaye, ni igihugu gifise amashamba, ibiti, noneho amaparke aba ahari, aba ari amaparke noneho adasanzwe, amaparke noneho arimwo ibiti biteye igomwe. Ariko kandi igihugu c'u Burundi ni kimwe mu bihugu bigendwa. Igihugu c'u Burundi kandi ni kimwe mu bihugu byatoranijwe n'Imana, kandi aho ushobora kuva noneho i Burunga, ndavuga hariya anye mu za Makamba, ukaja Ibutanyerera mu Kirundo, ugasanga muvuga ururimi rumwe gusa rw'ikirundi, mwese mugahuriza ku rurimi rumwe. Mu gihe ushobora kuja muri Tanzania ugasanga hari abavuga ururimi udashobora kumva, kandi mwese muri Abatanzania. Urumva ako kantu. Ariko Umurundi ni umwe ashobora kuva aha akava iwabo ku gatumba akaja ku kandi gatumba ko mu yindi ntara ya kure, bose bagasanga basangiye ururimi. Rero indirimbo zararirimbwe aho nkora bikubwiye Bifeso Ndofo ari kumwe na MB Data, ari kumwe na Monia Frere, bagaragaje akarimbo keza cyane ndetse gafise umudiho mwiza cyane, akarimbo gatambika bahayagiza umujama w'abajene perezida wacu Neva Varisito Ndayishimiye, aho nkuko nagenda bivuga yatowe kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, aho noneho abatari bake bamukeje. Aha ndavuga nk'indongozi zitari zike ziva mu bihugu bitandukanye ndetse vya Afrika, bagiye barerekana umunezero ndetse banashimira cyane banakeza cyane perezida wacu Neva umujama w'abajene
Varisito Ndayishimiye. King Sadbi ku mudiho noneho uyobeye, ku mudiho w'ubwenge, aho muri ko murabona ko Sadbi ari umwe mu baririmbyi kandi w'icitegererezo, ariko arasohora indirimbo zigenda zerekana ko noneho King Sadbi ari ku yindi high level, ari ku yindi step, noneho aho usanga ukuntu ubu ariko araririmba ari ibintu usanga kabisa birimwo ubwenge cyane n'ubuhinga butandukanye. Numwe mu baririmbyi noneho bariko barakora ibiteramo ahatandukanye, aha ndavuga yuko ubu vuba cyane yahora muri Aziya, neza na neza mu gisagara ca Dubai, aho yakoze amateka ndetse yakigwa n'abatandukanye, ndetse arerekana ko ari King Sadbi. Byabaye neza cyane, byabaye amavuta, aho Dubai abatari bake ndetse n'abarundi baba mu gisagara ca Dubai bari bahishikiye noneho kwakira King Sadbi, banamwereka urukundo rudasanzwe. Kanakubwira ko King Sadbi ari umwe mu baririmbyi kandi bariko baragaragara nk'abaririmbyi bafise akanoti muri iyi minsi. Nivyo kandi n'ivy'ukuri biragaragara ko King Sadbi muri iyi minsi akanoti agafise, kuko ni umwe mu baririmbyi bariko baragaragara mu modoka zizimvye, ndetse bakambara n'imyambarire noneho inayobeye cyane, kandi imyambarire ubona ko ibigugwa akanoti gatubutse. King Sadbi akaba ari n'umwe kandi mu baririmbyi bakoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi, akaba ari n'umwe kandi mu baririmbyi bazi kwipushinga, abaririmbyi bazi kwidandaza. Vuze abaririmbyi bazi kwidandaza, ni wa muririmbyi ashobora gukora tour noneho hakurya y'igihugu, agashika kure, agashikira imbuga zigiye zitandukanye, agakora ibiganiro bitandukanye ndetse ku ma media atandukanye, haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ni numwe kandi mu baririmbyi umaze kubona platforms, imbuga ziwe usanga ari imbuga zifise movement, usanga ari imbuga zikurikiranwa n'abatari bake. Numwe kandi mu baririmbyi usanga afise abantu benshi cyane bamukurikirana imbuga, noneho akurikiranwa cyane. Reka ndavuge yuko ubu umuziki w'u Burundi uriko uratera intambwe cyane idasanzwe, kuko umuziki w'ubu utandukanye n'umuziki waho hahise, kuko umuziki w'ubu no muziki noneho ushobora kumva ukabona ko abaririmbyi bacu bubu bazi ibiba biriko birakundwa, noneho isoko y'umuziki ahibigeze. Indirimbo rero umujama w'abajene ya King Sadbi yarakozwe, aho noneho hariya anye mu mpera y'indirimbo hari akantu mwumvise mu mpera y'iyi ndirimbo Sadbi yaraduhinduriye, mbebasha jya n'amazina niki yamujama nawe aba yateguye, kuko ijya ndirimbo mu mpera yayo harabayemwo akantu kamotiva, akantu noneho aho uba uri hose, bivanye n'umunezero uba ufise wo gukeza umujama w'abajene nk'uko Sadbi yabiririmbye, akantu gashobora gutuma noneho vibe yiyongera, ugaserebra, ugatamba, ukaryoherwa, ukanezerwa, noneho uriko ukeza perezida wacu Neva, umujama w'abajene. Sadbi rero iyi ndirimbo yasohotse uno munsi nyene, aho iyi ndirimbo uri kuraraba kuri YouTube we akaba ari indirimbo kabisa iriko irakurikiranwa n'abatari bake, ariko kandi akaba ari indirimbo umaze kuraba comment zayo, aba ari comment noneho zimeze neza cyane, ndetse zirakeza uwo muririmbyi, aho abenshi bavuze ati iyi ndirimbo kabisa ni indirimbo yanditse, indirimbo noneho inafise na melody, biboneka yuko yayifatiye akanya ko kuyitegura no kuyandika, ndetse bikagenda binagaragaza ko Sadbi uko agenda akora indirimbo ariko atera atwereka ko ubu yahinduye, noneho nkuko kuva kera tutabeshanye Sadbi kuva je depuis 2010 yakoze kabisa
ama hit song agiye atandukanye, ariko kandi ni umwe mu baririmbyi kuva batanguye kuririmba bagomye bari update. Turamwibuka cyane King Sadbi ku ndirimbo Inkuru y'Ukuri ari kumwe n'umugwi Indimu. Ni indirimbo Inkuru y'Ukuri yaje kabisa ivugisha abatari bake, ndetse kuvaho aja mu ndirimbo zitandukanye za Munsubize, za Nyandika, za Sorry ndetse n'izindi zitandukanye yagiye arakora. Ni indirimbo zose zagiye ziramushira aha canke hariya, noneho zimuha amadiri aha canke hariya, bikagenda bitwereka ko Sadbi kuva 2010 atigeze asubira inyuma noneho canke ngo yibagirwe, yagumanye sexe yiwe. Ariko kandi ibi bikava kumbure ku kuntu umuririmbyi abagenda arakorera imbuga ziwe, noneho anamenya ati abakiriya banje canke ababosi banje eske bakunda iki, ubu turi muri monde yagute, abajene bakunda iki, hagezweho iki. Kuko ibi biragaragaza cyane si Sadbi gusa, aha ndavuga nka MB Data Butoyi Moise nawe kandi nomwe mu baririmbyi kuva Sindi Kibamba nako Ikibaju ndetse n'izindi nyinshi yagiye aririmba. MB Data Boy nawe nyene nomwe mu baririmbyi bazaniye ingufu zidasanzwe, aho na nubu bakiri abari